ndashima Imana ingene yatuzigamye twebwe twese tuzigamira mu ngo twarimwo mu bihe duciyemo vy'amahinga. Ntaco umuntu yoshobora kuyiha, ariko bishobotse umuntu akumva ko yotanga umutima wiwe n'ubugingo bwiwe bwose, nk'uko Bibiri bidusaba, twaba tugize neza cane. Kubw'ivyo kandi ndabahaye ikaze muri uyu mwanya, muri iri jambo Imana yategekanije ngo dusangire, ico uwo ari we wese akarisha mu mutima, akarigira ikibando co kwishimikiza. Ijambo ngomba dusangire ni ijambo rivuga urukundo ruri mu ijambo ry'Imana. Ntabwo ndiko ndavuga urukundo Imana yakunze umwana w'umuntu nk'uko kenshi tuvyigisha, kenshi tukavyigishwa, abantu benshi usanga badondagura urukundo Imana yakunze abana b'abantu, bagaca berekana ingene yatanze umwana wayo Yesu Kristo, akabishima rwose. Kandi ni ukuri ndaca Imana itakoze, yaragaragaje urukundo rwayo. Ahandi baragaragaza rwose urukundo rw'Imana iyo umuntu yitegereje ingene yamuremye, ugasanga umushatsi yawumuhaye ku buntu, amaso ikayamuha ku buntu, n'umunwa nk'undi ko ndavugisha ugasanga Imana yawutanze ku buntu. Mbere ata n'umuntu igishije inama ngo mbega iki woba ugikeneye n'iki woba ugikeneye n'iki woba ugikeneye. Ivyo rero abantu baravyibukira ko Imana, bakumva ko Imana batoyibagira, bakumva ko boyikunda, naho bigenda bigora. N'ikindi bagenda bibuka rya jambo kenshi, ijambo ry'Imana ritwigisha ngo dukundane. Umuntu akumva rwose kwibuka gukunda mwene se, canke kumva gukunda inshuti, canke abo bisengana, akavyumva rwose ku bijanye n'urukundo. Ariko uyu munsi nagomba mvuge ngo urukundo ruri mu ijambo ry'Imana. Jewe rero ntabwo niyumvira Imana gusa, niyumvira ijambo ryayo, ijambo ryavuye mu kanwa kayo. Iyo ndaryiyumviye nama ndarigiranya na papa, nkarigiranya na mama, ndibuka mama iyo ngosheje yarantoza imbere kubera nkunda, akanankubita canga akanambwira n'amajambo avuga ati mwana, no, hari ico nipfuza kuzoba, hari ico nkwipfuriza. Ugumiye muri ubu buzima, n'ubuzima si vyiza, ba muri ubu buzima. Ico papa na mama ndakibakundira, kuko bagenda bankibanura, bamwidukiza giye mu bijanye n'intege nke. Ya ikindi papa na mama bamarira, iyo mpuye n'ikibazo barandemesha, kuko bankunda bakamba hafi. Nkabona umwe anyiyegereza n'iyo umwe atariho, akavuga ati nibiki wabaye iki mwananje, tuza humura, kiza atacu wabaye utapfuye. Karyoherwa rwose ko mama papa banyiyegereje bakandemesha. Rero urukundo ruri mu ijambo ry'Imana nuko naryo rindemesha iyo ndarisomye, yani ndarusangamo indani, kumva ko rindemesha. Ahandi naho rirampana kuko rinkunda, kuko rikankebura, kumwe papa yangenze, kumwe mama yangenze. Rero ijambo kenshi iyo tugiye hariya iragara umuririmbyi niwe yaririmbye ngo jambo ry'Imana jewe sinzoriheba. Icatumye aririmba ngo ntazoriheba nuko yari yatawe urukundo ruri muri iryo jambo, arabona ikiriyo, arabona ikimazi, aca aririmba, arumva rwose ko atoriheba. Nibaza atari ibyago ntaco gutandukanya na papa na mama kiretse ibyago. Niko rero ni ijambo ry'Imana, naho yoba ingwara, naho yoba amarushwa, nanje mu mutima wanje ndumva ko ntuhusha canke ngo ntakaze urukundo ruri mu ijambo ry'Imana. Rero tuza kuvugana urukundo ruri mu ijambo ry'Imana, ingene ritugarura twagiye hariya tuzimiye, ikatuzimura ngo vayo
ndagukunda, garuka mu bugombe bw'Imana, garuka mu nzira y'Imana, garuka, reka ikaguhanura rikagukebura. Ahandi ijambo ry'Imana iyo urisomye wumva ugiye amahoro mu mutima, umve utaravye ivyo uriko urabona, utaravye ivyo wumva, ukongera ukumva rikuha amahoro. Iyo usomye nico gituma umwanditsi yavuze ngo irasosera mu magage urikambirira mu buki. Haleluya. Rero iryo jambo tuza kuribona muri Zaburi 119, niyo tuza kuribona mu majambo tuza gusoma. Kandi mwibuka ko Zaburi 119 ni ndende, ariko nahari ndende irimwo amajambo y'Imana yo kwiga ko cyane, kuko aya majambo n'amajambo yashikirijwe Imana yerekana ingene amabwirizwa y'Imana ari meza. Uwayanditse niyo yari ntumbero yiwe, yariko arashikiriza Imana, agaragariza Imana, avuga ati hari ico nabonye, hari ico natahuye, hari ico natahukiwe, nukuvuga amabwirizwa yawe ni meza cyane, kuko yayabonye mw'ivyikimazi. Iyo tuvuga rero aya mabwirizwa yayo uyu mukozi w'Imana yise meza, ni ngaho yavuga ko ari amategeko y'Imana, ariko ayo mategeko y'Imana ntiyasaba kubahirizwa nk'amabwirizwa yawe mose. Oya, ariko yari amajambo yose avuye ku Mana, ariko arashikirizwa ivyaremwe vyose. Ariko nkuyemo ibikoko, nkuyemo na twatundi tugendera hasi, na cane cane icaremwe yitwa umwana w'umuntu. Rero muri iyo Zaburi nisunze aya mategeko mvuze ngo y'Imana, kenshi yitwa ijambo ry'Imana. Nca numva norimba kakarimo nyene arivuze ngo ijambo ry'Imana jewe sinzoriheba. Yagiye uzohera ijambo, n'abagenzi boguta, inshuti zikaguta, isi ikakubararako, ntuzota ijambo ry'Imana, ntuzoriheba. Mu bintu nasanze binezera bitunze umwana w'umuntu akabaho neza, akava mu maganya kandi bimuganisha bitabuze, ijambo ry'Imana. Niyo ubona byacitse, umve byananiranye, ariko iyo winjiye mu ijambo usangamo rwa rukundo, ukumva ngo hagarara, aho ukumva ngo bandanya uzoshika, ahandi ukumva ngo humura ibyo bizohera. Urumva ijambo ry'Imana icyo ndarikunda, harimo ijambo ry'urukundo. Rero iryo jambo muri ayo mategeko uvuze ngo ni ijambo ryitwa ijambo ry'Imana, ndarivuga ko mu ibintu 12 twaza kuhasoma ntimugire ubwoba, twaza kuhasoma ntimugire ubwoba. Muri Zaburi n'amabwiriza 19 twaza kuhasoma, ariko nagomba mvuga ibintu 12 biri muri aya majambo yanditswe muri Zaburi 119. Ntabwo tuza kuyisoma yose, ndaza kubabwira dusome imirongo mikeya hanyuma twisengera Imana. Icya mbere ni ivyagezwe n'Imana. Abantu kenshi iyo bavuga ijambo ry'Imana ntibibuka ivyagezwe vy'Imana, ngo bibuke no kuvyitondera canke ngo babigende. Icya kabiri n'amajambo y'Imana. Ahandi dusoma ngo amajambo y'abavugishwa n'Imana, abandi bakavuga ngo amajambo y'ubuhanuzi. Iyo tuvuga amajambo y'Imana, hari n'igihe tuvuga ngo ijambo ry'Imana. Rero ijambo ry'Imana ni ijambo iha wewe ku gatwe kawe, rikakuraba ritaravye uwundi. Ariko tugiye mu majambo y'Imana, n'amajambo atugenga twebwe twese. Haleluya. Rero iyo umuririmbyi aririmba ngo ijambo ry'Imana sinzoriheba, ni ijambo Imana yamuhaye, ni ijambo yakiriye,
iryo rero ntazorihera. Rero harimo ijambo Imana iha umuntu akagendana rikamutunga mu buzima bwiwe bwose, atanu ubundi barisangiye ari gwiwe ku gatwe kiwe. Hakaba rero n'amajambo twebwe nk'abakristo duhurirako twese akaturaba twese. Rero iyo wiyumvira AB, wiyumvira ku ijambo Imana yavuganye nawe aho ku ijambo Imana yaguhaye kugira ngo ubonemo rwa rukundo kwari ikintu Imana ibwira wewe nyene ata wundi kibwira, atari uzokibwira atakimenya. Hakaba rero n'ibindi byose uvuga ubundi yoca kugira ati no ivyo ndagenda bizi, ivyo ndagenda bizi Imana yabimbariye. Nico gitondo nababwiye ngo amajambo iyo tugiye ku majambo y'Imana ayo nayo duhurira ko twebwe twese wari wese abaza. Haleluya. Hanyuma kujya gatatu ni imigani. Imana irakoresha imigani. No Yesu ariko arigisha yagirana yakoresha imigani. Ni ngomba twiyumvire ku migani y'Imana, kubera ko Imana ikoresha imigani ndivuge diregitema, yani ngo igenda ukunyene ikaba igaca mu migani. Rero ni ngombwa aho wicaye ugomba kumenya agaciro k'ijambo ry'Imana no kumenya urukundo ruri mu ijambo ry'Imana. Uricara ukiyumvira n'imigani, si ibyagezwe gusa wiyumvira, oya si amajambo y'Imana gusa wiyumvira, uriyumvira imigani kuko Imana ivuga umugani. Iyi ndotesha nkarota ibintu ndatahura, ukabanza ukabyiyumvira. Hanyuma ikindi cya kane ni imanza z'Imana. Imanza z'Imana zarabaye n'ubu zizoba. Haleluya. Kibazo uti mbega umunsi w'urubanza rw'Imana bizogenda gute? Ikindi cya gatanu amateka y'Imana ukayumvira. Ayo ndiko ndayatondagura. Abantu benshi ntibakunda kwiyumvira, biyumvira gusa ngo ijambo ry'Imana bakiyumvaga hari rimwe. Ntabwo ijambo ry'Imana ari rimwe. Kandi iyo tuvuga ngo urukundo ruri mu ijambo ry'Imana nuko rugaragarira mu mateka y'Imana. Igihe Imana yacira amateka isi, urukundo rw'Imana rwaragaragaye kuri Nowa n'umuryango wiwe. Urukundo rw'Imana rwagaragariye kuri Loti n'umuryango wiwe. Haleluya. Kubwo urukundo rw'Imana amateka y'Imana yo kuyumvira biramaze. Amabwirizwa y'Imana, rero ivyagezwe n'Imana n'amabwirizwa y'Imana ni ibintu bibiri bitandukanye. Kiyumvira amabwirizwa y'Imana ugaca wiyumvira ikindwi ivyo yashinze, ukavyiyumvira 18 ivyo yihanikirije. Ivyo ndiko ndababwira n'ibintu tubona muri ya Zaburi 119, ivyo yihanikirije tubaza kubibona. Ivyo yihanikirije, ivyo yashinze, inyigisho c'icumi ntaye, c'icumi na rimwe isezerano, c'icumi na kabiri inzira. Rero hari igihe utegerezwa kwica wiyumvira inzira z'Imana, aho ukiyumvira amasezerano y'Imana, aho ukiyumvira intahe y'Imana. Mbega mu ijambo ry'Imana ndahasanga iki mu ntahe Imana yashinze? Ngira muribuka aho Imana yirahira, muravyibuka? Ugomba kumenya intahe y'Imana uyisanga mu ndahiro yagiye irahira, kavuga ngo ndirahiye. Igaca igenda rero ikagaragarira muri ya ndahiro igihe yavugana na Aburahamu. Muribuka ivyo yagiye ivuga. Haleluya. Rero n'aya majambo nariko ndadondagura, reka rero tugende dusome ibindi mbanze ndabirengane. Dusome Zaburi y'ijana na 19 umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu. Ngomba twasome Zaburi y'ijana na 19 umurongo wa mbere tugeze kwa gatatu. Ndagiye gusoma mu izina rya Yesu. Ndibaza mwe mwazinguke. Hahigwa bagenda batunganye bakagendera mu vyagezwe vy'Uhoraho. Hahigwa bitondera ivyo yihanikirije bakamurondeza umutima wose. Mbere nta kugabitanya bakora, bagendera mu nzira ziwe. Amen. Amen. Muri ya majambo nababwiye 12 naho wogerageza ugasoma muri iki gice, wobura yose ntiwoburamwo rimwe, ntiwobura mwabiri. Muyo nagira ndababwira ya majambo hano, ndibaza muramaze kuhabona. Hano tubonye abantu batanu muri iyi mirongo. Uwa mbere tubonye n'ugenda atunganye, bisobanurwa
icyo zaburi igomba igaragaza umunezero w'abagenda uko ijambo ry'Imana rivuga. Nicyo hagomba hagaragaza abagenda cyangwa aho umunezero abagendera mu ijambo ry'Imana ibyo bivuga. Nicyo gituma yabise abahigwe. Aba kabiri na twabonye ngo bakagendera mu vyagezwe vy'Uhoraho. Ugomba kugira umunezero n'amahoro n'umugisha, iga kugenda utungana ntusaragurike. nawe usa wohurira na n'ibigusaza ukihaga. Hahigwa abagenda batura. Ikibukama wibuka ko ari ibyagezwe imbere yawe. Iyo wibutse ibyo biragufasha kandi bikakurongora. Ibisigaye kandi ukitondera ibyo yihanikirije, ukamenya uti hariho ibyo yihanikirije. Ibyo nakibabwiye muri bya bindi, hari ibyo yihanikirije. Mbega Imana yambukije iki n'iki n'iki. Aho rero ugomba wibonera ibya rwa rukundo rw'Imana. Iyo umaze rero kugendera muri iri jambo nk'uko nabivuze, icyo ukuramo n'amahirwe, icyo ukuramo n'ubuhungiro, icyo ukuramo n'amahoro, icyo ukuramo n'ukororanirwa. Imana ishimwe. Rero umwanditsi wa Zaburi aca abwira Imana asenga ngo atahure ijambo ry'Imana kandi aryumve. Si ikintu coroshe gutahura ijambo ry'Imana utabishobojwe, kandi si ikintu coroshe kumvira ijambo ry'Imana utabishobojwe. Wewe rero yasabye Imana ngo Imana imushoboze imutahuze, kandi amaze gutahura yongere ayumve. Sobanurwa ikende uko turi ngaha, suko ijambo ry'Imana tutazi kurisoma. Twese murazi turayigisha pe. Mugabe twigisha menshi nuko tutikira imanza ngo duce dutsindira imbere y'Imana, kenshi nayo dutsinda. Sinzi ko nibesha, ndababwije ukuri n'amajambo yoduhana akadukubita hasi, ariko umuntu akanyinya agaca ariraba ku wundi, akarirabisha uwundi, akarirabisha wihagare ngaho yamije mu bantu. Kandi muri icyo gihe wewe ntabwo wigeze wibaza ko akura, kuko n'uguhuruduka gusa umuntu akahubi kuko umegana umutsiko ngende ukurembereye ugomba wikureko ukuveko. Mugabo ukibagira tu naho ugomba ukarigira ukarikwirageza muri aba bose utarayishyira mu ngiro rinakuhukumu. Yaba cyari gikwiriye nk'uko umukozi yasabye ngo uyu mwanditsi w'Izaburi agasaba ngo Imana imutahuze no kuyumvira. Twe dukwiye gusaba Imana, Mana imbere y'abyo yose yaho tuyahurira, banzo dutahuze tuyasobanukirwa, hanyuma tuyahurira abantu. Byari byose. Nicyo gituma kenshi hari igihe tuzosanga bamwe twabaye ibirara, abandi bagaca ko bakigira ubibwiye akabyumva akavuga hari ibyo yihanikirije Imana. Urabona agenda ngo narize kubisoma ibyo ari byo, ariko uwuzi ubwenge aca abirondera ati ni iki Imana yihanikirije, agaca abirondera, yabirondera akabibona kandi akabwira. Aho niho aca yirwa ati ijambo ry'Imana jewe sinzoguheba, kuko hari aho rigukura naho rigushira, hari ubuzima rikwinjizamo. Ntabwo nari nzi jewe ko ijambo rishika ahantu rivuga kurusha umuntu, rikavuga n'ijwi rikarusha umuntu, ukumva rikubuza ikintu guheba. Wari ujyanye ukuboko kugafata ata muntu uri kwabo, wari ugiye kuvuga umuntu ukugagwa ukabyumva. Byari igihe bishika ngomba mvuge nkumva ngo reka gacamu kikagikirage, gacamuga ni wa Mana we, urukundo ruri muri iri jambo rurahambaye. Rero asaba uyu mwanditsi asenga Imana ngo imutahuze ijambo ryayo kandi aryumvire. Si compa mugasengera isengesho
Imana ikabatahuza ijambo ryayo kandi ukaryumvira. Ibyo nabyo uyibona ku murongo wa 4 kugeza kuri 8. Ngomba nsoma hanyuma uzawumva soma hamwe hanyuma tube turangije. Havuga ngo ku murongo wa 4 tugeje kuri 8. Washinze amateka yawe, murumva ya mateka ingena garutse. Washinze amateka yawe kugira ngo tuyitonderane umwete. Icoma inzira zanje zigashikama kugira ngo nitondere ibyo ashinze. Umuntu inzira ziwe ndasubiye kuri wa murongo wa 5. Umuntu inzira ziwe rero zidashikamye ndashobora kwitondera ibyo Imana yashinze. Ubanza kumva ko umwe niwe twavuganye no Mose avuga ati pastor ndakurahiye kuri imbere y'Imana mu bantu barinda uri namba moja. Ko yambwiye ko nimba ari icyo umbwiriye uko aca arambwira ndatwenga ndahwera mvugishije ukuri cyo ikintu nabonye ntinya ndatinya kwicwa n'icumu kweli. Icumu cyangwa cyangwa ndasa ibyo ndabitinya kweli. Umbwiye ko wonyica nkabona ibyo muke bindi byose nisunzira icyambiri iri darihagararamwo ariko kubera nyamara uko shaje umubiri numva umega wondasa umega no kwiruka kweli umega no kwiruka mugisha ukuri kuko naje gufata inanga ndaka gupfa mbona kweli umuntu aguhimbura ukuboko aguhimbura amaguru ndavyaka mugisha ukuri mugabo mpfa kimwe na kimwe no problem ngifite ibintu nabonye nti ariko ndayibindi mpagaze nzi neza kamenya neza ko mpagaze mu kuri kw'Imana. Kamenya ko mpagaze mu ijambo rya kuko nababwiye ngo hari ijambo Imana iguha atanu nkarimenye. Jewe mpagara muri bene ibyo singomba guhaga muri rimwe cyatwe na ibyo ndazi ko ibyo ari byo byose ko ari rya kabiri mbera kugira Imana yampaye cyangwa ibyo yampaye ngarihagarara ko narihetse gaca nja kuri rimwe rwawe nabyo dusangiye. Murumvikane mpagara gutyo. Aho rero ugomba kuringuramwo ndakubwira neva. Ico ni Icongereza kwa kumemana wakoze kuzana mu Congereza. Abari bose nababwiye akoze Icongereza. Imana ishimwe. Kujavuga nti neva cyangwa kubwira ngo stop. Aravuze stop bakubwiye ngo I can't. Murumva ko Icongereza cy'uburyo bwinshi. Haleluya. Bagenzi tusomye kuwa 6 havuga ngo aho nzoshirira umutima ku mabwirizwa yawe yose niho kazogirana kazomaramara yo wamana we. Aho nzoshira umutima ku mabwirizwa yawe yose niho kazomaramara. Wajambo we nzogushimisha umutima utunganye ninamara kwiga imanza zawe zigize ziroranye zibereye. Ndasoma akajambo ninamara kwiga imanza zawe ziroranye zibereye. Unani zo kwitondera ibyo washinze ndunde ko mbere uhebwa. Amen. Tumisoma jambo tubasaba Imana kwiga. Turakeneye kwiga ijambo ry'Imana tukaritaho tukarisobanukirwa. Duhejeje ibyo tugasaba Imana, dusaba Imana kwiga. Inyuma y'iryo shuri tuzokwitondera iby'Imana yatubwiye hanyuma nayo ntigirende ndiduto. Kumenya neza ijambo ry'Imana biturinda kugwa mu cyaha. Uko kumenya umuntu akuronga mu gusaba ngo Imana imufashe utahura inyigisho zayo mu kwiyumvira cyane ijambo ryayo kandi no kuribwira abandi. Ikirengeye byose umuntu ategerezwa kunezererwa ijambo ry'Imana kandi akifuza kumenya no kurishira mu ngiro. Amen. Bagenzi banje nta majambo no kwigomba kuremereza murabari mu nkanje. Nimba mwanyumvise nababwiye ngo urukundo ruri mu ijambo ry'Imana.
ninamara kumenya, ninamara kwiga nkamenya, nzokwitondera ivyagezwe vyawe. Muze tuje mu ishuri ry'Imana, tumaze kubishikamwo twitondera ivy'Imana, iherezo twibonera imigisha iri mu ijambo ryayo. Amen.